Yesu nashimwe cyane muhamugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Nitwa Nadege Kavakure ndi Umurundikazi. Yesu nahaga icubahiro. Nashaka tuganire kuri aya majambo ari mu Migani 31 akarongo k'icumi. Aravuga ngo umugore aroranye n'inde yo muronka kuko ari we igiciro kurusha utubuyenge tw'igiciro twitwa marijani. Umutima w'umugabo wiwe wama umwizigira kandi iwe ntihabura inyungu. Uwo mugore amugirira neza ntamugirira nabi imisi yose yo kubaho kwiwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ngomba kuvuga ku majambo y'abamama benshi. Ndafise abagenzi benshi b'abamama. Nagomba kubabwira yuko Kristo abakunda kandi yama basengera kugira ngo zanyu zigende neza. Rero nagomba kwerekana umugore nyawe naho nkiri nkumi ndamaze kubona umugore nyawe wari we ingene abameze. Icambere umugore nyawe ni udaha amahirwe abandi bagabo, akumva yuko akunze umugabo wiwe kurusha cyane. Ntubona iyo wama ugendana n'abandi bagabo usanga waguye mu caha c'ubusambanyi, ariko ukunda umugabo wawe ntumva yuko wamuvanga. Umugabo wawe akaba ari amahirwe wamuhaye kugira mushobore kubana, akaba ariyo uguma umubonamo. Rwa rukundo wamubonamo kera akaba ari ugumubonamo. Yesu nashimwe cyane. Ni umugore wubaha umugabo wiwe atuma ateka. Umugore yubaha umugabo wiwe n'umugabo we atuma atekana. Imana idusaba kubaha. Ama benshi usanga batubaha abagabo babo, usanga bavugira hejuru, usanga biganza cyane. Rero ndumva Kristo ariko aravuga yuko twosubira tukabibutsa yuko umugore avugira hejuru Kristo ntamukunda. Umugabo wawe mu agaciro kiwe, umuhe gutekana umutima wiwe, byose bizogenda neza. N'umugore afise umutima w'umugabo. Yesu nashimwe cyane. Yo umugabo mukunda n'umutima wiwe ahari, arumva yuko afise umugore mwiza, arumva yuko umugore w'agaciro. Naye amajambo meza arasubira akaza akayakubwira kubera nawe umukunda, umwitaho, umusengera. Umugore ni inkingi y'urugo. Umugore ni amaboko igihombi, niko abarundi babivuga. Yesu nashimwe cyane. Umugore yafukamye agasengera umugabo, akaririra Imana, Imana iragenda ikamuhezagira wa mugabo yaje ikamugirira neza. Ariko iyo ufashe umwanya ukavuma umugabo wawe, niyo yagiye nta rasyo aronka, kubera twebwe dufise akanwa ko kurema. Ega umumama, umugore w'agaciro, umugore ni umuntu Imana yaremye kugira afashe umugabo, ni umuntu Imana yaremye kugira atange ubuzima. Umukobwa n'umugore n'abantu batanga ubuzima. Rero turabe ko dutanga ubuzima by'ukuri, turabe yuko Kristo adukunda, dushingira intahe, aturi hafi by'ukuri, tumwambaye. Ndumva yuko no kwinginga mama bafata n'abagabo, muha agaciro mu bantu, muvuge neza, n'umugabo azoryoherwa. Nukuri abagabo naho tugabakobwa tuba dushaka tumwe tubwirwa amajambo meza, n'umugabo nange naripfuza yuko mubwira amajambo meza. Yesu nahabwa icubahiro. Umugore nyawe ni ukora ikintu cyose umugabo abizi. Bewa mama we, iyo ufise programme zawe urazibwira umugabo wawe, ako nakabazi umwe wese aza kwiraba. Yesu nahabwa icubahiro. Umugore nyawe ni umugore akunda se wiwe, hagiye ukunda papa wawe n'umugabo wawe mukunda. Yesu nashimwe cyane. Umugore nyawe ni wa mugore adataha ijoro yaborewe. Nukuri nibiryoshe, nibiryoshe kuko je nagiye mba mu ngo zitandukanye narabonye ko bitaryoshe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Umugore nyawo ni wa mugore akunda guteka mu gikoni, akandi karyoshe. Ngo ni wa mugore akunda gusasira umugabo wiwe neza. Yesu nashimwe cyane. Umugore nyawo ni wa mugore aryoherwa no kumva ari kumwe n'umugabo wiwe, akumva ko bafutanye sorti, aryohewe, akumva yuko amuguriye impudu surprise, aryohewe, akumva yene ko biryoherewe. N'abagabo barakunda du surprise. Yesu nahabwa icubahiro. Umugore nyawo ni wa mugore akunda famiye y'umugabo. Abagore benshi ntibakunda famiye y'abagabo, barikunda, bakunda abiwabo.
Yesu nahabwa icubahiro. Mushobora kuzombaza ibintu byinshi ariko na experience ndayizi, maze kubona byinshi mu gihe maze kuri ino si. Niyo mpamvu navuze ati nzobivuga ibi bintu kugira nshobore gukebura abamama. Umumama ashobora kubona ari mwiza, asa neza, afite imodoka nziza, mugatubaho umugabo adafata neza abo babana, kiya kintu ntikiryoshe, Imana ntigikunda. Yesu nahabwa icubahiro. Umugore nyawe ni wa mugore akunda umuhungu wiwe nk'umwami. Umuhungu wawe uramukunda, nimba umukunda bisigura gukunda n'umugabo wawe. Nimba umugabo wawe mubona ko ari umwami, n'umuhungu wawe azomukunda, umwereke ko ari umwami. Nawe azogenda akunda umugore we azotwara, abone ko ari umwamikazi. Umva ibintu byose bipfira ku bagore, ingo zose haga zisamburwa kubera abagore. Yesu ariko arabaza ati umugore nyawe. Yesu nahabwa icubahiro. Natanguye ndababwira yuko umugore aroranye ninde iyo muronka. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo mbyero kubereka umugore nyawe. Yesu arabakunda nk'abagore mu, kandi arifuza yuko ama divorce yogabanuka. Hajya umugore afise ubwenge, nukuri umugabo ntamujana handi. Ndamaze kukibona cyane. Zombaza ngo wowe utaruba kubizi gute, ariko ndamaze kubibona. Yesu nahabwa icubahiro. Umugore nyawe ni wa mugore akurikirana amatungo y'umugabo wiwe. Bega ubutunzi bw'umugabo wawe urabukurikirana? Amakonti afise urayazi? Amatungo afise urayazi? Ibyo byose ni wewe. Umugore ategeza guca ubwenge, akabimenya, akamenya ingene muyagisha. Kabari umugabo arakunda umugore amubaha, umugore amubaha mu bagenzi, umugore amubaha mu babanyi, umugore amukundira umuryango, umugore amukundira nyina. Abahungu bose barakunda ba nyina. Nico gituma n'imibare babwira ati mu mama akunda umuhungu wawe nk'umwami. Niba akunda umuhungu wawe nk'umwami nawe azogukunda. Hama aheza agenda akunde wa mukazana wawe. Yesu nahabwa icubahiro. Ibintu byose mu rugo bipfira kuba mama. Umuhungu akiriko arakuresha biba biryoshe, abakwereka urukundo byose umaze gushika mu rugo. Wari ukunda umuhungu yagukunda, ni wewe mukobwa ucurutangura kumukunda, ukamuba hafi, akantu kose uko bimva turabafasha. Yesu nahabwa icubahiro. Umugore nyawe ni wa mugore azi kugira isuku ku mubiri wiwe, mu gitanda, muri dushe, muri saro, akamenya yuko urwo rwiwe rutegerezwa gusa neza. Hanze hari umuntu aza kukuramutsa, muhanda bibona nk'abakobwa baba bagize mariage, ntabaje kuraba ibintu birebire. Benshi baza kubera urusaku, tugiye kuraba umugore yazanye umugeni ameze, bakigenza ku tuntu. Arashobora no gufata ikirahuri agashiramo utuntu nyene kugira arabe kubibona. Umugore nyawe aguma afise amaso akanura, aguma araba hirya no hino. Utegerezwa kubona umugore uzi kuraba akantu kose ukabona, umugabo atarakabona. Yesu nahabwa icubahiro. Ndabakunda cyane, murakoze.